nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Mu kwezi kugira gatandatu umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara co mu bugarire citwa Nazareti, ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubwira ati, mwaramutse wewe wuzuye ubutore, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutse ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, waragiriwe ubuntu n'Imana, uza gusama imbanyi, uzuye ivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana w'uwo mw'ijuru, umwana wa rudasumbwa. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bwa rudasumbwa bugutwikire. Nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi n'ukwa gatandatu, naho bahora bamwita intavyara, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbera uko ubivuze. Nyamumarayika aca arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi turiko turaninahaza Imana twigina isamwa atagicumuro y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ni umwe mu misi mikuru ihambaye gose kuri Bikira Mariya, hambavu ya wa wundi wamutangura umwaka, umwe wuko Ekleziya yamubonyemwo yifashijwe na Mutima Mweranda, nyina w'Imana. Murazi ko ari umunsi mukuru wugurura umunsi w'umwaka w'ubuzima bw'abantu aho hanze. Sinzi ko kubuna niyo muriko murabuhimbaza, mwibuka yuko muri kumwe na nyina w'Imana. Abenshi baba bari mu bindi, mugabo benshi bariko baratangura kubizirikana. Ni wo munsi mukuru wa mbere wugurura umwaka w'ubuzima aho hanze, tukawinjiranamwo na Bikira Mariya nka nyina w'Imana. Uwundi munsi mukuru ukomeye ushingiye muri uyo nyene yuko yari yateguwe kuba nyina w'umukama, n'uyu rero isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya. Hariho n'undi munsi mukuru wundi ukomeye gose ushinze imizi muri iyo ibiri yindi. Ni wa wundi usa n'usozera wuko yurijwe mw'ijuru umutima n'umubiri. Hari ibihugu bimwe bimwe uwo munsi mukuru batakiwuhimbaza, utakira umunsi uhimbazwa nk'umunsi w'Imana, kubera ingene imico n'imigenzo bigenda biratituka, abantu ntibumve igitangaza c'Imana cabaye mwiyurizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ni gushimira Imana iyo mwebwe mukibihimbaza, ari hano ivyo bintu batabihimbaza. Tugasabira abo kumbure batabihimbaza kugira ngo kurya isi izunguruka haraza igihe ibintu navyo nyene bikazunguruka. Ese vyozunguruka abantu bate babagira bati reka tugaruke ku isoko? Hariho ibintu twagiye turatakaza vy'Imana, kandi uko twabitakaza niko umuntu yononekara, niko umuntu yatakara. Mu kugaruka rero kuri uyu munsi mukuru w'isamwa atagicumuro ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nk'uko Papa yawudushikirije ku izina rya Ekleziya yose, n'umunsi mukuru ushinze imizi na cane cane mu kugaragaza yuko Yezu ari Imana. Yezu ari Imana. Twavyumvise
mu gisabisho gitangura inkuka y'imisa ngo ingene Imana yabonye ico Yezu azotegerezwa kurangurira abantu ngo mu kubapfira akazuka abasubize muri bwa butore bunarengeye mbere ubwo bari baremanywe igicumuro kitarinjira mu bantu. Imana ibirabitegura kare, muri uyo nyene azoheza akayibarukira umwana wayo hano ku isi azobaje kubirangura. Hari amajambo akomeye nagomba ko tugaruka ko. Irya mbere ni iri nyene risozera Umukama abwira iyo nzoka akagira ati ko warikoze uragacibwa n'ibindi vyakurikiye, ati zoshirwa nko hagati yawe n'umugore, hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rwiwe, ruzoguhonyora umutwe nawe urukomore ku gitsintsiri. Irindi jambo rikomeye twumvise mu gisomwa ca mbere nako mu gisomwa ca kabiri kagira kiti ngo kuko ariyo yatugeneye kumubera abana kubwa Yezu Kristo, kubera icifuzo cyo gushaka kwayo, ngo yerekana ishimagizwa ry'ubuninahazwa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wayo nyagukundwa. Isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya rigaragaza ubuninahazwa bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, atari ubushobozi bwo kudukiza gusa icyamaze kutwinjirana, ariko ubushobozi bwo kudukingira. Isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya suko menga Bikira Mariya n'ivyo yihaye, n'ubuninahazwa bw'Imana bwamutumye bigenda gutyo, nawe akavyakira kubwiwe no kubwo bwoko bw'abantu bose. Bikira Mariya ivyo yabigiriwe kubwa wewe, kubwa jewe, kubwa twebwe twese, kugira ngo abe intango y'ugutangariramwo ubuninahazwa bushitse bwa Yezu Kristo yaraje gucungura abantu. Naco gituma umumarayika amuramutsa n'amajambo atangaje ngo na Bikira Mariya agatangara gose, kuko ntavyo yarazi, yabona umenga ameze nk'abandi bantu bose. Akagira ati mwaramutse wewe wuzuye ubutore, Umukama muri kumwe. Wewe wuzuye ubutore bivuga yuko muri Bikira Mariya igihe tuvuga ko yasamwe atagicumuro, yuzuye ubutore bw'Imana, yuzuye ubuninahazwa bw'Imana, nta na hamwe ikibi cigeze kimuvogera. Kuva mu isamwa ryiwe, mu kubaho kwiwe, gushika arinda sozera ubuzima bwiwe, nk'ikimenyamenya gishitse kiboneka kizima cikiremwa kidasanzwe, Imana yagaragaje mwiti ivyo nshaka kubakorera, ivyo nshaka kubashikanamwo mu buninahazwa bwanje birashoboka. Bikira Mariya numwe twihweza tukagira tuti ivy'Imana samajambo, suruhendo, si ibintu vy'ibishobisho by'abasenga, birashoboka. Imana irashitsa ico ishaka kugirira umuntu, kumwambika ubuninahazwa bwayo. Kuko rero tugire Kristo, nuko ekleziya bitahura ibishingira muri aya majambo yose, ingene Imana yagiye irihweza ukungene igicumuro cinjiye mu bantu, igacigira umugambi wo kubarokora. Kurya cinjiranye mu guca mu mukenyezi wa mbere, nayicigira iti n'ubundi nzogutsindira mu mukenyezi, nzoza gutsinda igikorwa cawe n'amabi yawe nzananye mu mukenyezi. Nta nuwovuga ngo ni match nul, oya, ni match ahubwo iri hejuru, aho Imana yatsinze impaga shetani. Ivyo rero Bikira Mariya iyo turiko turabivuga ko yasamwe atagicumuro, abenshi babona umenga bigarukira kuri Bikira Mariya, nibabone nibumve insiguro ekleziya yabyumvisemwo muri mutima mweranda. Ni bene ukukuri nivyo babantu bacu usanga umenga bagwaye kuronka karongo, zana karongo, oya,
ibyo bintu byazana akarongo tubivemo. Ahubwo ugira uti reka twinjire mu ijambo ry'Imana ryose turabe umugambi w'Imana uko ugenda uraranguka. Zana imirongo ahubwo myinshi, apana akarongo kamwe. Ko mu karongo nta hantu uzosanga handitswemo ngo wasamwe atagicumuro, mugabo uzosanga handitswe wewe wuzuye ubutore. Nta uzosanga ngo wasamwe atagicumuro, mugabo arabugwa muri uyu mukenyezi ngo abana biwe batazocana uwaka n'abasekibi. Nta uzosanga handitswe ngo wasamwe atagicumuro, ariko uzosanga hari wa mukenyezi yezagira ati nguyo nyoko wawe. None Yezu yari kukubwira ati nguyo nyoko wawe nk'uko umenga ntazi ko ufise mama wawe? Je yombwira ati nguyo nyoko wawe nk'uko umenga sinzi ko mfise sinumva ya Marciana hariya kwijana? Nuko yarazi yuko muri uyo muvyeyi hariho ikindi kintu kidasanzwe atanze koko umuvyeyi atagira kanenge, abandanya atwibaruka dufasha, akadukuza, akadutuma tuguma twibarukwa mu Mana, tukuzura ubuni n'ahazwa bw'Imana. Ico rero ni ikintu gihambaye rwose. Bikira Mariya ivyo rero yabigiriwe hakiri kare. Papa ariko arasigura uko kuri ico gitangaza, harike tuvuga ngo ni kinyegezwa ucumenga ni ibintu bihishije. Oya, ahubwo ni gitangaza, ahubwo ni cyahishuwe mu Mana. Bagomba kuvuga mystère mu Kigereki, no kuvuga ni gitangaza gisesekaye cyane, kigasiga n'ubwenge bw'abantu. Mu Kirundi tugira ngo biranyegeje, ni kinyegezwa. Atari uko tugomba kuvuga ibinyegezwa, mugabo tugomba kuvuga ati ni ibintu bihambaye gose, birengeye ubwenge bw'abantu, kandi atari ibintu menga bihanitse, mugabo biri mu buzima bw'abantu. Abantu bagomba bavomamwo ibyiza by'Imana bidahera, gushika batebe bashikira ubuni n'ahazwa bwuzuye muri Yerusalemu yo mwijuru. Bikira Mariya rero Papa ariko arabisigura yicaye mu ntebe ya Petero, agashikiriza uko kuri nko kuri kwintashinguka. Ni muri ya ntumbero nyene Yezu agira ati aho mutima azozira ati nari kubabwira ibindi byinshi, ariko ubu ntimushobora kubitwara, ngo ariko aho mutima azozira azobahishuka ukuri kose. Bene uku kuri rero ni muri iyo ntumbero mutima yafashije Eklezia gutahura uko kuri kose. Kandi mu nyuma na Bikira Mariya yaravyemeje, amaze kubona yuko impari zidahera hagati y'abahinga mu vy'Imana, arateba arabonekera ka Bernadette Soubirous, arakabwira ati nduwasamwe atagicumuro. Biraryoshe Bikira Mariya yabonekeye akana k'agapeyizane, nta bintu byinshi kize, ariko akagashiramwo amajambo ya teologiya n'abahinga abagora gushikako. Ku buryo na patiri mukuru were yamutumye ko yatanga yakibaza ati ivyo ako kana kabikuye he? Kandi Bikira Mariya kerekana yuko si n'ukuri gusumenga, n'ukuri ko kugaburira ubwenge bw'abantu, ivyumviro by'abantu, n'ukuri kubuzima. Agatanga rijya soko ry'amazi yatanze hari irurude rivamwe ibitangaro byinshi, n'uyu munsi aracakoreka ibitangaro. Nari bwababwire yuko naje hari akantu yangiriye, mugabo nakunda babwira ubushaka nzoka mubwira ukwiwe, gemeruka yari kintu yangiriye kandi kiza gose. Nubu akerekana ati sukuri ko ibintu byo gushariza ukuri kwa Eklezia, ama verite, ibintu bibiri formule. Oya, n'ubuzima bw'abantu, abantu bagendera muri uko kuri bakabona ingene kuzana ibyiza by'Imana, ibyiza by'Imana n'abantu batari gushobora gushikako ubwabo bonyene. Mbere rimwe Bikira Mariya akanabikorera n'abantu babipinga, bagira bati ibyo bintu sibyo. Hari abantu babona umenga iyo turiko turahimbaza Bikira Mariya muri ya ntumbero wenyene mu ijambo ry'Imana, ngira ngo hariho abantu banga Bikira Mariya ku buryo bogira bati iryo jambo yaba twoshoboye kurikuramwo tworikuramwo. Rya jambo Bikira Mariya agira ati ngo kuvuwa abantu bose
bazonyita muhigwe. Je ndibaza ko ari abaporo bafitiye ubwango Bikira Mariya ko kaverisiya babishobora bogakuyemo. Kuko badashobora kunwa no mu mazi ko dushobora kumutazira, bakibaza ngo tumugira ikimongo. Yibambewe nukwihenda. Ahubwo Bikira Mariya ni kiremwa kidasanzwe. Iyo tukiravye tugira umwizero wose mu Mana, tukagira tuti Imana yaramaze kutwereka muri we ko dufise ubukiriro bushitse. Ivyo rero Yezu akabigira nyina wiwe, akabaramuha kuvya azoturangurira bitaranaba. Acagira ati ivyo bintu mubisigura gute? Kuko atakinanira Imana. Marayika yabivuze ati nta kinanira Imana. Ivyarangutse kuwa gatanu Mweranda hari Igorogota, Bikira Mariya yabigabanye ko bitaraba muri iki gihe cyo mu buzima bw'abantu. Papa akagira ati Bikira Mariya nawe nyene nk'umuntu yari kumera nk'abandi bose, mugabo yakijijwe mu gukingirwa. Hariho umuhinga yitwa Dan Scott, niwe yabitoye, byarabagoye ingene babisigura. Avuga ati Bikira Mariya yagiriwe ubuhigwe bw'uko yakijijwe mu gukingirwa, twebwe dukizwa mu kurokogwa, mugabo Bikira Mariya yakijijwe mu gukingirwa. Ibyo bintu muravyumva? Ndashobora kuba mbona ikintu kigiye gutera umuntu hariya nkakimukingira kitaramushikira, none shobora gusanga bariko baranigana naco bavumbagurana hasi, nkagenda nkamufasha nkakimukurako. Nuko Bikira Mariya yakingiwe. Ariko kandi Bikira Mariya kuvuga ko yakingiwe, hari benshi bacaye baza bati yibera mu kajuru. Ntibyabujije yuko ageragezwa akababara, kuko aho hose twese turahaca. Ariko yarakingiwe za ngaruka z'igicumuro twumva Imana ibwira Adamu na Eva igihe bamaze gucumura. Imana kumukingira ikazimukingira, ariko aho hose kwari ukugira ngo itegurire inzira umwana wayo Yezu Kristo. Yezu Kristo yategerezwa, ntivyakunda yuko asanzwe ari Imana muri we atwara umubiri urimo igicumuro. Cyo bavyumvikana. Imana ije kugwanya igicumuro, hamici itwara igicumuro muri yo. Iyo bari contradiction. Imana icibira gikinga hakiri kare muri Bikira Mariya kugira ngo azaho umubiri Yezu, umubiri wakakamwo ubuni nahazwa bw'Imana, umubiri ubereye Imana. Icyo ntivyumvikana, kiretse kudashaka kuvyumva. Ntivyashoboka, ntivyumvikana imbere y'Imana no muri ubuzima ingene uwuje kugwanya igicumuro yoca kivukana. None yo kigwanya gute yamaze kukivukana? Ahubwo wenyene aje kugwanya igicumuro aragikingira uwamusamya muhu umubiri wiwe, kugira ngo yerekane ko nubundi aje kugwanya ico gicumuro gitwara abantu ubuni nahazwa bw'Imana. Kugira ngo umuntu abitahure neza kandi no kubitahura mu buzima igihe tubonye ivyo igicumuro gikora mu buzima bwacu. Ivyo igicumuro gikora mu buzima bwacu, uretse ko gikora no kumana kikababaza Imana, kikica umuntu, kigakora no kubimukikuje vyose ku buzima bwiwe bwose. Ngo nisi igiye kumera ibitovu, yaho rimera ibintu vyiza. N'uburyo Imana ivuga yuko igicumuro cyacu gikora ku isi, gikora sur l'environnement. Ivyo tugira tuti ngo tugomba gusanura ibidukikije, tuzobisanura neza ari uko umuntu abanje gukira mu mutima wiwe. Abanje gukira mu mutima wiwe. Igicumuro kigakora ku migenderanire y'umugabo n'umugore, bakaba abantu batana kw'ibintu, ntibaba abantu usanga umenga bahengekeye kuzuzanya no gufashanya.
mwumvise igicumuro kimaze kwinjira, Imana ikomye Adamu ati ijwi da, ni wa mugore wama. Umenga n'uburyo bwo guhambarira Imana ati mu bisanzwe niwe wabigize, uyu mugore wanzaniye niwe yankwegeye. Imana yakuma umugore nawe akacikuriza ko kuri ya nzoka. Hamwe bitugora kwemanga akabi kacu ngo duce bugufi dusaba imbabazi. Namwebwe handazi ko harimwe abantu bibagora kuja gupfukama mu cemerezo ngo birege mu kuri. Bigahemba mbere ugasanga waje mu cemerezo umenga uri kugirisha ekute, uje kurega abantu bakugora. Bikakugora gushobora kumva ko hari ahantu bigushikira ukababaza Imana, ugashobora gusaba Imana ikigongwe mu kuri. Naho biva n'igikomere c'igicumuro c'inyanduruko. Narigeze kubaha inyigisho nziza ku gicumuro c'inyanduruko. Ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Muri teolojiya baraciga imisi n'iyindi kugira ngo batahure ingene umuntu inyuma y'ukuremwa n'Imana ari igitangaza, hari ikintu cinjiye kironona ubuzima bwiwe. Abahinga banganga bakavuga bati naho muharira kiraboneka ati fata n'utwana tutaratangura kumenya ikibi, uduhe amafiriti arimwo mayoneze, turakunda amafiriti arimwo mayoneze, uraba ingene tugwana, twabyigiye he, kiri muri two. Ukabona kana kataraca ubwenge mugabo kaheza konka ibere rya nyina karyohewe kakarihekenya n'ibishinyari kataramera n'amenyo. Biva he? Ukabona yuko ni ikintu gifatiye kure mu muntu, kandi nico gituma Imana yarabibonye yuko umuntu adashobora kucikiza, igira iti jewe nyene ntishikiye ntaco bo kwikuramo. Ni hamwe Yesu arana bivuga mu yindi vuga akagira ati tutari kumwe ntaco mwoshobora, ntaco mwoshobora, ntaco mwo kwishoboza. Dusa mutima uko amaduca bugufi mu kwisunga uwo muvyeyi, ufashe kwakira ubukiriro bw'Imana. Imana yashimye kuzira duha mu gihe gushikaho twova muri ubu buzima bwacu twuzuye gose n'Imana, twuzuye ubwiza bw'Imana, twuzuye ubunazwa bw'Imana Yesu yatuzaniye aciye kuri uyo muvyeyi. Amen.